nikiye kintu wakuye muri filme nubwo woheba filme woguma yuko ati iki kintu cyavuye muri filme? Mbo mu bisanzwe nuvuga yuko ikintu akuye kuri muri filme nacyo ndafata ahubwo ndacarondeza mu bandi. Gushika muri no mwanya wibona nkande uri umustar cyangwa se uracana mu underground? Urambaza ikibazo ciza nta n'umu journalist n'umwe yari bwakimbaze. Mbo ndakwishure mise nakayaje ndi umustar. Niko nakubwiye ati izina rya Mr Dosi siryo gupfinatisha kuko rirakora ibikorwa kandi bikomeye kandi aritanga kandi arakunda ibikorwa. Hello bakunzi ba Wagos TV, mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. So nkuko mubimenyeye ejo mugyumvise mucyamenya ko ari wa wundi umwe rukumbi umwe ku mubumbe. So ku mazina nko mubizi kuri mic ya mbere ni Didi Dakim. Mic ya kare nko mubibona ndi kumwe n'umubogare, umusore mwiza cyane, umusore w'umusonga. Navuga ko ibeje sindemwe no muvuga ko ngerageje kumara n'umusore mwiza cyane, umusore mwiza cyane asa neza. So inyuma ya kamera ni Clement Pro nko musanze mubimenyeye. Rero tubashimire cyane mubwe mwese mudukurikirana kuri Wagos TV. Ndayibutsa gukora subscribe kugira ngo dushikare kubaha ibikorwa bisa neza cyane kuko nimwe dufise nta kintu twashobora gukora tutabafise. Reka twakire umutumire wacu muri buno buryo. Turagwaye kaze mu bwami bwa Wagos TV, wisanzure ndetse ugire kubidondora n'abakunzi ba Wagos TV bamenye uwo tuko turaganira uwariwe. Murakoze. Okay, merci beaucoup. Bakunzi ba ni Yago TV? Wagos TV. Wagos TV. Nize ko umeze neza. Ku mazina yanje banyita Ndayisaba Yakike. Iryo ni izina nahawe n'abavyeyi ariko iryo buhizi ni Mr Dosi. Yeah, merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Kubera iki wahisemo kwita Mr Dosi? Mr Dosi yasanzwe akora iki mu buzima busanzwe? Ofete impamvu nise Mr Dosi nabonye ari izina rimbereye nkuko wavuze ati ngo umubogare. Rijanye n'iryo zina rya Mr Dosi. So ni kuvuga yuko rero akazi k'imirimo ka misi yose nkora ndakina filme kandi umu acteur mu mafilme. Yeah. Usanzwe ukina filme, filme n'ubuzima bwawe cyangwa se filme ni kintu wisanzemo cyangwa ni kintu wishizemo utari wabiteguye bimeze gute? Mbo ni kuvuga yuko filme ufite ni ibintu nisanzemo kuko ndabikunda cyane. Kuva nkiri umwana narashase ko noja gukina amafilme nkuko nakunda korera filme z'abandi. Harageraho nanje binezera mvuga ati one day ndakeneye ko bazombona muri kamera. Sasa rero naratanguriye muri timu yitwa G Iragi. Niyo timu ya mbere natanguriye gukina amareresi. Hama iyo timu irasambuka, Imana ikiramfasha kubera izi talent yanje cinda create YouTube yanje. Rero ni kuvuga yuko ubunye ibikorwa nkora by'amareresi ndabikorera kuri YouTube yanje. Yeah, merci. Okay, merci beaucoup. Watangoye filme ryari? Ico kibazo benshi bakora gukimbaza ngo watangoye filme ryari. Nukuvuga yuko je gukina filme ofite nuvuga yuko nkiri muda kwa mama. Narabyumvamo cyane gose. Munda kwa mama wana wakinira filme zimeze gute? Azi iyo nukuvuga yuko kenshi narabyumvamo. Kugira ngo mantero utugire mama munda nkuko yogatigiye kwera niyo ngabire yiwane. Iyo talent yo gukina amafilme. Sasa ndo yivo ndo yangu. Okay, hama ariko ntiwadutomoreye neza. Umazeyo basi imyaka ingahe muri filme? Kuva utanguye filme haheze imyaka ingana gute? Ndamaze 2 ans. Imyaka 2. Yeah. Muri iyo myaka 2 wakoze filme n'iki kintu cy'agaciro umaze gukura muri filme? Ndamaze kwakura kwanza indi talent yo kumenya gukina. Ndamaze kugira ibintu by'agaciro
nk'abantu bankurikirana bafite barakunda filime zanje Mm. barakunda ukuntu nandika Mm. barakunda n'ukuntu nactinga ya Yes, ndavyumva warashoboye kuronka abantu bagukunda bakunda ukuntu wandika filime zawe ukuntu stories zawe ziba zipanze ya ivyo ndavyumva ariko ndashaka kumenya nikiye kintu wakwiye muri filime nubwo woheba filime woguma yuko ati iki kintu cyavuye muri filime mbo mu bisanzwe novuga yuko ikintu akwiye kuri muri filime nacyo ndafata ahubwo ndacarondeza mu bandi kuba narabigiyemo ndabikunze kuko bavuga ati ngo gato kagirana gato karakura ndacari aziko ariko ndiko na avance ico nkeneye gukura muri filime rero cyane cyane gusumba ibindi byose n'ubuzima no kugeza ibikorwa byanje kure kandi nkashimira n'Imana ko ndabikorera kuvuga rw'iwanje rwa YouTube ya Okay, merci beaucoup. Mangira ko ndakubaza akandi kabazo kanje kameze kuno. YouTube yawe imaze imyaka 2 kirakora. Eske bifise aba subscribers banga? Ngo mangire ku 10,000 abantu bankurikirana. Ibihumbi 10. Okay, icambye kwanza turi kumwe n'abakunzi ba Ghost TV katuvuge ngo congratulations felicitation. Ndumva ko ugeze kure. Thanks sana. Ngira ko ndakubaza ikindi kibazo wavuze yuko witwa Mr Dossier watangwe filme haheze imyaka 2 itangwe filme ariko ndifuza kumenya nyuma y'ibikorwa wakoze ndetse byagiye bikundwa byabaye hiti ubu tuvugana n'ikihe kindi gikorwa weme ushaka gukora ubu muri iyi minsi ngo ifilme maze gukora kuri Mr Dossier official kuko YouTube yanje yitwa Mr Dossier official bakunzi ba Wago TV n'abakunzi ba Mareresi mumenye yuko YouTube yanje yitwa Mr Dossier official nyarukira ningoga kuri YouTube mugire subscribe nkuko abimbajije uno mugenzanje ndimije igikorwa gishasha ndimije filime nshasha kandi filime izobica bigacika ifilime atazoba araga filime ariko sishobora kuvuga izina ryayo kugira ngo muzomenye iyo filime yariyo ja kuri YouTube ufyonde subscribe kugira ngo uzobe wa mbere mu kuyibona ya merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Uravuze ngo wimirije gukora filme atari aga filme. Kubera iki kuvuga ko wimirije filme atari aga filme? Uryo jambo rivuze kumvo iyahe? Okay, merci. Mbo gukora filme atari aga filme kuko ukuntu je shobora kwitegura. Bona ko filme zanje zashaka gutwara harashaka guhera nk'igihe kirekire nariko ndakora. Biva n'ukuntu mbi ariko nirukanga n'uburyo bw'amafaranga. Hama nkabiko ndapanga filime ukunye na kuriya kugira ngo mu gihe nshaka gushikiriza igikorwa ciza abakunzi banje bari bankomboye banezerwe baryoherwe bavuga ati wa mujama burya ntihari yicaye ikarapanga ibintu byiza nanje nivyo rero nshaka gushikiriza one day ariko sikure ni vuba ya okay boko wavuze ko filme yawe kuyikora ari vuba cyane ariko ngiza akabazo kuko ari abantu benshi bakora igikorwa bakavuga ati vraiment iki gikorwa ngomba nkore nindagishira out basi kizogira ico kimare cyangwa se kizokundwa cyane kizokagwa cyane gose ariko ugasanga uko umuntu akoze igikorwa avuga ko ariko kizokwakirwa ugasanga amaze gishira out ugasanga wagikubise squatter eske we nko byoshyuka kwitiyo filme yawe ugasanga ni filme imeze neza ariko ugasanga ikwise squatter nta kintu na kimwe igufashije kurabwa yararabwe vraiment ngo ugasanga nyene kwise squatter ugasanga amajuzi nta vyahatari ugasanga nyene eske wowe urumva ko kwimvakira gute muri uwo mwanya my friend icyo minambire kwanza je ndi umuntu nizera sivyo ku mafilme yanje yose maze gukora novuga yuko imwe niyo imaze gukwita squatter ariko naho ne si bya cyane sivyo rero bisigura iyo yindi nayo izo bifise akanovera nkuko nakubwiye ati ni filime ataraga filime ibyo nshaka gushika ko bibura ibikenerwa ku mbuga zanje ntigizwa kubikwiza kandi bitewe niyo filime ngiye guhereza abakunzi banje abakunzi ba Mr Dossier official ya okay kwizera mu ijambo rimwe ukuvuga ko ufise ukwizera of course ariko nizere ko nubwo wizera ntiwizera gusumba abandi abakina filme kuko ari abo benshi bakina filme nabo nyene bizeye ariko ugasanga bikubise siko ibikorwa byabo ivyo nawe urabizi ariko
mu gihe naho vyo babishitse ego ndavyumva urizera ariko mu gihe naho vyo babishitse igikorwa cyawe kigakwita squatter ntigikundwe cyane kirabwe urumva vyogenda gute muri uwo mwanya kuko urumva ko iyo filme niyo wizeye ko kuzoshobora gukwiza ivyo bisabwa kuri witura ngo ushobore kuronka ico ugomba nawe kugira ne kuronka ese nk'ubu nawe yo kwita squatter cyangwa se ugakora film ugasanga nyene habaye intambamyi zitandukanye wumva ko vyakira gute muri uwo mwanya mbo ukwizera kuratandukanye uravyumva mbo cyo mbere kwanza ndizera Imana ariko nabandi batizera Imana sivyo ariko je uwandemye niwe nizera cyane kandi ukwizera gutagira ibikorwa kuba gupfura uke turumvikana kire rero ndizera kandi nkashiramwo nibikorwa kuko n'Imana ifasha uyifashije bavuga ati rero jewe iyo filme ngiye kurekura my friend ni filme izoza imeze neza ni filme ishobora kunduza cyane iri zina rya Mr Dosi nimba rizibake rizoshobora kumenya abantu batandukanye kandi ibihugu bitandukanye iyo filme izo bimeze neza cyane izonshikana hejuru izonshimisha kuko mvuze ati ngo nta kuzira mfise ntavyo nzokora ntaribyo nokora ndoce ndabiheba okay burya akajambo uvuze ugashira mu mutwe cyane kuko ico gikoni iyo filme numara kuyishira hanze abakunzi ba Ghost TV tukayibona tutoswa tukugarukane hano of course tutoswa tukugarukane hano kugira ngo tubandanye turabe tumanda kandi dukurikirane filme turabugira kirarabwa no kuri kiragenda tubonye naho itari kiragenda itakudugije nko kuri kurabivuga ishize je kuri kivuga tuja tukugarukana imbere y'abakunzi ba Ghost TV tuguca amande tuguhane ndavyemeye kabisa ndavyemeye urakoze cyane ariko ngira ko ndakwaza ikindi kibazo Mr Dosi yo bafise umuntu amusupportinga cyangwa se ari wenyene ku ruhande rw'uwiwe mbo icyo mbere kwanza jewe ndi supportinga uri supportinga okay mbo hama icya kabiri shiramwe inguvu ku buryo bw'iwanje ndetse nkashira na mama wanje kubera ashigikiye ibikorwa by'iwanje ariko ndavye abandi nabo nk'abagenzi bashaka kumfasha avuga ati kuri talent yawe akira ndashize mu mitaye kugira ngo ukore ikintu ushaka kandi ikintu kimeze neza natwe abakunzi bawe turi nyuma ofete mugabo nta manager ifise na management ifise byose biri ku gatwe kiwanje apare ya filime Mr Dosi asanzwe akora iki mu buzima busanzwe ndi umukwaferi usanzwe kumwajya baje style zose ushaka zo mu mutwe umukwaferi ndakugira kwese okay merci beaucoup ariko ngiye kunda kubaza akabazo gatoyi cyane kavuga kuno Mr Dosi ndashaka unsobanurire filime isobanuye iki ku buzima bwawe filime isobanuye iki ku buzima bwanje kumenya ico kintu bakimbajije kare oya sinagikubajije mengo nagisigura filime isobanuye iki ku buzima bwawe ubwa mbere umengo nari nishiye mvuga yuko ifilime ikisobanuye kuri jewe isobanuye kugira urukundo mu bantu kumenyekana kuronka ibiraka bitandukanye hirya no hino bivanye n'abankurikirana bafise amacino yabo bagati ujya mu jama arashoboye kandi ari hiti bigatuma utumeko kugira ngo natwe adufashe okay merci beaucoup ariko ngiye kunda kubaza kubera iki wahisemo gukora akazi ka filme kandi nzi ko filme iri mu gikorwa cya mbere bisaba ko wemvestisa uburyo bw'iwawe eske nk'uwo kwemvestisa inoti ziwawe ntihagire ikintu ukurayo nawe urumva amahera yawe yahebeyeho cyangwa ibyo bigenda gute mbo my friend bo bavuga ati ngo uhomba nyina aturi muri business avyumva mbo mu gihe mama wawe apfuye ajya ubuhombye ikintu gikomeye sivyo rero mu gihe turi muri no bikorwa kirese filime ushaka gukora iyindi business isanzwe ukibaza yuko uzohakora inyungu ukabihombamo ugasanga wakoresheje amafaranga menshi amadepase wowe ukibaza yuko uzokunguka ariko bikanga rero dufatanye na filime rero ziri mu kazi ni muri business bavyumva nkuko abandi bakora ama business nk'abo baja mu biro bya leta abantu badanze twabo rero abonye barahomba kandi babifata nk'ibintu nyene bibaho kuko guhomba birabaho rero jewe niko ubwa mbere navuze ati ngo uguhomba iyo uhombye
ikintu gikomeye, ikintu kininiya aje ubuhombye mama wawe. Kuko mama ari muri vyose. Yani mu majambo makwishatse kuvuga ko filme ni business, filme ni urudandazwa mu majambo make. Ufite business, filme ni business, urudandazwa. Bavyumva? Kandi rero nimba nzohomba, kandi sijya mbere mpomba, murampomba. Ndavyakiye uko nyene, kandi nkavyihanganira. Ariko rero ubu siniteze ko ushobora guhomba. Oya. Kuko iyo abandi umuntu nguma no kwitega yuko nshaka guhomba, nohomba nkabibona yuko amaso kuyandi. Navyo nuko naco ndabihagarika. Rero ikintu cyose ni uko nabwo ati ugikorana ukwizera. Kuko unani ubunaniwe ubivamwo. Uba wati je siriko ndananirwa rero. Ya merci beaucoup, ariko ngiye ko ndakubaza ikindi kibazo. Ndumva afise ibibazo byinshi nshaka kukubaza muri uno mwanya kuko nakurose bingoye cyane. Ndagufite n'inzigo kugira ngo ushobore gukorana nawe kiganiro. Ariko no musi Imana yakumpaye no munsi nije nawe turabiri nta hantu uri bumpungire. Anyway, nukuvuga ikire kumbwira ko usobanurira Mr Dosi, ndakubaze gushika muri uno mwanya wibona nkande uri umustar cyangwa se uracana mu underground? Urambaza ikibazo ciza, nta no journalist n'umwe yari bwakimbaze. Mbo ndakwishure. Musa nakanya je ndi umustar. Niko nakubwira ati izina rya Mr Dosi sijyo gupfinatisha. Kuko rirakora. Rirakora ibikorwa kandi bikomeye. Kandi aritanga. Kandi arakunda ibikorwa. Mbo Misa nakanya yenda umustar biva n'ibikorwa amaze gukora. Si bike. Kandi n'uburyo si buke. N'abantu bankurikirana bambwiye ati respect. Tera imbere mwene data. Baturakunda akazi. Impamvu vuga ati yuko rero ciyewe inyishu no guha niyo onye my friend. Nuvuga ko uri umustar. Ndi umustar. Okay, merci beaucoup. Ndashaka unsobanurire umustar niki? Umustar niki? Umustar ni ibikorwa. Bavyumva? Umustar ni ibikorwa ku bikorwa rikarakora. Mbo hama umustar ni kwa kundi ku bikorwa byiwe uko byavansa agenda yongera ko akanovera ku bantu bamukurikirana bagasha bamurondera ingudukorere urubanza. Ingudushimishirize abashitsi. Iryo zina ryiki ry'ubustar. Kuko iryo zina ry'ubustar ritavuye mu bikorwa ntabwo uri umustar. None nabwo ati ubustar ni iki? Ni bikorwa. Naho ndi kuri salon de coiffure ahandi umustar. Kuko hari abantu baza kundura avuga ati ngiye kurondera Dosi ari wamwe. Kubera iki amenyereye anzi nk'umuntu amwa neza nk'umustar. Okay? Okay, merci beaucoup. Ravuze yuko ubustar ni gikorwa uba wakoze. Of course. Si sawa? Ni kuvuga iki rero ikibazo nanjye ciyengira. Wavuze ko ubustar ni gikorwa uba wakoze. Ariko hari umuntu ashobora kuba umustar atakintu yakoze. Atakintu yakoze? Sindi mu journaliste amashinda kubaza gute rero. Ikindi kibazo nije naguhamagaye se wahamagaye. Uba nawe ko bikugoye. Oya sivuga ngo birangoye. Ariko muri mu maje nje no mu journaliste nje naguhamagaye. Hamangira ko ndakubaza Mr Dosi, eske ko tubona uko ibikorwa bimeze neza, eske ibikoresho bimeze gute, ni byiwawe cyane bimeze gute? Kuko ko umustar abayikuje ikintu cyose na kintu ibuje kurondera hanze kuko ikintu cyose abacikwije. Merci beaucoup. Kandi wongeye kumbaza ikibazo ciza prime. Mbasha kibazo nk'ivyo onye. Kuko nabantu barashaka kumenya ukuri. Bamenya ati Dosi akora gute? Ibikoresho arabifise. Kamera afise, arafise machine, arafise ibintu ibinye na biriya. Mbo hama bakunze ba Mr Dosi official ico no bamenyesha. Jewe ntagikoresho na kimwe mfise. Kuva ku kamera, kuva ku machine, kuva bijya bikoresho byose bya shooting nta kimwe mfise. Ndakota ahubwo. Ndakota hama nkabironka nkagenda muri shooting n'abakinyi dukorana ibyo bikorwa. Nimpamvu mvuga ati rero ibikorwa byanje impamvu biteba ni bwiyomvo. Agimba iko nirukanga no kwenda amafaranga kugira ngo yo kota ivyuma. Ahubwo nimba hari abakunzi bankunda bankurikirana bari mu mahanga hirya no hino bakwiye kumfasha nk'abakundi ibikorwa byanje bakwiye kumfasha bakanterera kugira nanje ndonke ibikoresho giwanje kugira ngo nzokore ikintu kimwe ku mwanya. Yego
kugira ngo ndeke kubagandisha inze ndateba ngo nkuko unye kube kumvo y'ibikoresho ngira niryo nyene nosigura merci. Okay, merci beaucoup. Ibikoresho mu gihe ubikota ubikura hehe? Barifu regari abantu bako tabifuza kumenya ahantu ukura ibyo bikoresho ahariho. Nihe hantu kuri ibyo bikoresho? Tuma dushaka kuhamenya twese. Mbo ankuri ibikoresho simba yuko no bigira publicité ngo ndabipresente mu bantu. Ahubwo nibanga no kuri. Sorry. Okay, nibanga. Okay, merci beaucoup. Hama ndakubaze ikindi kibazo gitoya cyane. Mr. Dosi, nk'ubu wo guhuza na president keke numva ko wo musaba. Icyo muza n'umukuru w'igihugu? Ya. Mutama Evariste Ndayishimiye. Mbo no musaba yuko yoshigikira ibikorwa byacu by'amareresi. Arugwaruka gwinshi gwifuza gukina amareresi ariko bakabura aho babikorera. Webona nka jewe ko nabishatse kuva kera nkabura ukuntu no bigenza ariko kubwo gusenga cyane kubwo amasengesho y'Imana naraciye ku bantu batandukanye kugira ngo nawe ko nagira ibyo bikorwa ariko narisovye. Avyumva narisovye amahera kugira ngo ngere muri uno gwego no bangezeko. Ninko navuze ati hari abandi babyifuza bakabura ubwo buryo. Mutama nyakubahwa akaba abibona nagice bafashije. Agice bafashije kugira ngo italente zabo baronke aho bazipresentira. Kandi naje ntikuyemwo ashobore kunshigikira kumfasha kugira ngo ino ngabire yanje ndayigeze kure. Cyo nosaba nyakubahwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Okay, merci beaucoup kandi gushimiye nongera ndakubaza kubera iki uvuga ko ari we yobashi. Rega mwebwe nyene par exemple Dosi ari umuntu ashaka kuza kugutuma bakubwira ati Mr. Dosi genda afise talent yo gukina film ariko nabuze hano no igaragaritse. Ugasabye uburyo ugaca umusaba n'uburyo buremeye burengeye ubushobozi bwiwiwe. Iri kumva eske bimeze gute erega president ico tumushimira nuko yaduhaye uburenganzira bwose bwo kwidagadura. Ico navuga ko bwo n'uburenganzira bwa mbere yaduhaye. Urikumva rero ivyo ni ibintu atwugurira. Rero ndashaka mumbwire kubera iki mwebwe mudasho erega mwebwe kuduza impano ziri hasi mwebwe abasinasite mwabatanguriye mwebwe bo kubazamura. Rero hari umuntu ashobora gutuma agasanga umusavye uburyo eske wowe bimeze gute muri Mr. Dosi kwinjira ni gratuit cyangwa se ubwo kuza wese ayinjira cyangwa se bimeze gute? Brother mbo ico no sigura kuri cyonye ndakivuga gitoya gusa mvuga kano gatoya kuko wabivuze amajabo menshi. So ni kuvuga yuko rero my friend ibikorwa nka twebwe twatanguye mu maboko yacu atamuntu adufashije biravuna sivyo? Biravuna. Ego navuze yuko ari abantu bafise ingabire kandi ni benshi bifuza kurondera aho bokira bagahabura. Ariko jewe ndabakaga fanta bavyumva? Ndabakaga fanta kuko ngiye kubaka uburyo bw'amafaranga ngira bamwe ntiboza ngo bagiye kwinjira mu mafilime kuko nk'abantu barenganye dufashe abo onye ba Mr. Sami abo ba Sabasi ba Mimiheye ndazi nari fanta bokwemera ugusaba amafaranga afadika kubera bazi yuko ibikorwa byabavunye byabagoye. Rero kuri jewe nanje kubw'urukundo nkunda bagenzanje ni fanta gusa. Ati karibu twigishanye hama tupresente talent zacu kugira ngo zigire kure. Cyo nosigura. Okay, merci beaucoup Mr. Dosi. Nizere yuko nundi musi twakone zo twitaba. Nta shida. Tugushimire cyane ukuntu watwije ukuntu waganirije ukuntu watwishuye. Nizere ko vuba cyane nushira hanze ijya filime ya watubwiye tuzokugarukana ngaha ko nitwavyibagiye. Iga nisezerano tuzogarukana ngaha usuri tuganirire utubwiye. Mbo je ndi umwana mwiza ndagamburuka kandi nditaba. Nimwankenera nzobitaba nta kibazo. Ngira ko ndakubaza akabazo gatoye nanibagiye. Abantu benshi bakunze kuvuga yuko abakinyi ba film ari abasambanyi. Aho kaja mukavuze kwiki? Murabaraya musambana sana. Wewe kantu kavuze kwiki? Mbo icamenambere kwa novuga kuri ico kibazo umuntu wese yoba abona yuko abakinyi ba filime ari abasambanyi. Imana ibagira imbabazi. Ibaharire cyane gose. Kubera kuko twebwe turavye abakinyi ba filime
dusa nk'abapasiteri dusa nk'abantu bavuga ubutumwa kuko ubutumwa bwacu buca ku mbuga zitandukanye sivyo rero umuntu ariko ararora filime zacu hajyanye arakora inyigisho arakora icigwa sivyo rero niba ukumva ati dusa nk'abantu b'abapasiteri rero abantu bapunguze ayo majambo bareke kutwita ngo turi abasambanyi ngo turi abamaraya nimba ufise iyo ngeso wewe kubgawe ubu ufise iyo ngeso rero si bose bafise ingeso hariho n'abapasiteri bishika bamwe kanavuye kuvuga ubutumwa bwiza ugasanga yitereye ahantu agakora ingeso ziwe akagaruka bwati Yesu ashimwe avyumva ivyo menye ko bibaho rero bivana n'ingeso y'umuntu rero mu bantu b'abasambanyi sindimwo kandi ndi umukinyi wa filime ya kandi si bose nimba ufise iyo ngeso ubu yifise utayifise naho nayo bufise cyo nosigura bishatse kuvuga ko rero wewe wera nawe se urabikweje gusa ijambo ry'Imana rivuga ati ngo nta mwana w'umuntu rirenga dacumuye ibyo hadukora si ubusambanyi gusa avyumva no gutukana burya bututsi buto imbere y'Imana ni icyaha Yesu no kugira ngo ndumugororosi Jese mugorosi bya cyane ngo gusumbya abandi kindi umunyavyaha kandi itahura ico ndico yego navuze ati ufise iyo ngeso y'ubushurashuzi abarengeso yiwawe utafise naho nayo bufise cyo no sigura n'ukuri yego mureke gutwita ngo turi abamaraya ngo turi abasambanyi ico keni sico kandi ntigipasa n'ukuri ndabarahiye Okay, merci beaucoup. Mr. Dosi tugushimire cyane kubwo kwitanga kwa ukatwitaba. Namwe murakoze cyane. Nizere ko nundi munsi tuzotwitaba. Yego. Bakunzi ba Wagos TV, ni Wagos TV. Wagos TV. Ndabashimira ukuntu mwampaye uno mwanya. Imana ibahezagire cyane. Kandi ndabasabira namwe TV yanyu ya avance igere kure kandi ibiganiro byanyu bya avance bigere kure Imana ibibemwo kandi bahezagire ndabibutsa bakunzi ba Wagos TV n'abakunzi ba Mr. Dosi Official n'abakunzi ba filime ndundi mutibagira kuja kuri Mr. Dosi Official YouTube kugira subscribe kuko ari bikorwa maze gushirayo n'ikindi gikorwa gishasha nimirije gukora kandi muzokibona kizoba kimeze neza kizoba kiryoshe kizoba gifise amasanamu meza amasound meza amarocation ameze neza vraiment bizoba ari good ndetse iyo filime izo birimo n'abana beza ya ibyo norangiza merci beaucoup asante. Okay, tugushimiye cyane natwe wakoze kutwita wakoze kuganira natwe nongera shimira abakunzi ba Wagos TV badukurikirana uko bwije uko bukeye vraiment novuga ngo Imana ibahezage nimwe dufise ni mwa boss dufise nukuri nta kintu nakimwe twokora tutagize tutabafise ndabashimire cyane bivuye ku mutima kuno mudukurikirana mwibuka gukora ama partage ama commentaire mwibuka gukora subscribe hanyene munsi murabibona mufyonde na kugakige kugira ngo igikorwa cyose dushizeko mube mu bambere bazokibona turushize no kubaha ibikorwa bisa neza reka renshimire mu wese ahaherereye mwari kumwe na Didi Dakim kuri micro inyuma ya kamera ari Clement Pro kuri micro ya kabiri twari kumwe na Mr. Dosi Official ko mwabibonye so ndabashimire cyane nizere ko tuzosubira aho utaha mwarahezagiwe bye bye.